tumye mpinduka nkitwa umukunzi w'Imana n'imbabazi data wa twese nuko ruwiyambuye ubwiza bwose yambaye umuvumo wose n'ububi bwanje. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mw'ibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Reka twongere tubaramutse amahoro y'Imana kandi tubaye ikaze mwebwe mwese bakunze ibiganisha kuri Tarisisi Hope Ministry TV. Twashimira ukuntu mudahengeshe gukurikirana ibiganiro byacu, abatari bakirega muratwandikira mukatubwira ko bino biganiro bibashika ku nyota, natwe tukagira umwete wo kugaruka kugira ngo tubatunganirize ibintu bimeze neza. Ni Prote turakingiwe agarutse muri kino kiganiro uyu munsi, ikiganiro cyo guhimbaza no gutazira. Nkaba nagarutse ndi jenyene, ndi kumwe n'abatumire hano, ndi kumwe n'abatumire ngiye kwakira kugira ngo tubane muri uno mwanya mwiza wo guhimbaza Imana no gutazira. Hano ibubafu kamere buryo n'Imana nizohera, ngo intama zizoba ziri buryo, impene bubafu, uri bubafu rero ntumbaze icuri, ntumbaze kanihere niherere buryo bwanje. Ndi kumwe n'umwigeme mbona guma mwenyura, ariko amazina yawe sindayamenya. Twahuriye mu gikorane numva rampezeye, nabwo ari kazozane nawe hano namwe bahezagire. Rero amazina sinayamubajije, namuhaye adresse yo dukora none yaje. Katume kaza turamutse kumurace yidondora n'abariko barakurikirana uno mwanya wacu wo guhimbaza. Kaze. Shalom shalom. Shalom. Amazina yanje nitwa Nibigira Rusi. Nkaba ndi umuririmbyi, ndakunda kuririmba cyane. Imana ibaho umugisha. Amen. Nibigira Rusi. Abantu bo mu gisagara bashaka kwita Nini Ruru. Nini Nibigira Ruru Rusi. Arutse Ruru. Ruru turaririmba Rusi. Turakwakiriye muri kino kiganiro cacu. Murakoze cyane. Asante sana. Ndatse ko tuzogirana ibihe vyiza mu mwanya wo guhimbaza Imana no gutazira. Neza ko ndi kumwe na Natia na tuva bien. Ari bubafu bwanje ni nanasi. Sinzi cyatumye kibubafu sinzi. Tukuramutse nawe. Ushatse kumbwira ko ndi mene? Ni ubipfutse? Shalom shalom bakunzi bacu mudahengeshanya kudukurikirana, muguma mudusukamwe ibintu natwe twongera kubarundamwo. Turabaramukije amahoro y'Imana bane namwe. Bibatse ko muguwe neza. Ubu usanga bataguwe neza naho. Bwira akajambo basi abantu bataguwe neza uko isi ntavyamavyera ngote. Ukwizera niko kurema. Utaguwe neza Bibiliya ivuga ngo mu bibi no mu vyiza tunezerwe. Yabi Filipi 4:4. Ego. Abangwame munezero ibisi yose umwami wacu. Yeah. Kandi ngo bugwaneza bwanyu manyu n'abantu bose. Ku mwami wacu ari hawe. Hallelujah. Asante sana. Nuko naba tuza kuba duteramanye muri uno mwanya wo guhimbaza no gutazira uno munsi, tukaba tubaye ikaze namwe uri mushasha utari bwiyandikishe kuri no televiziyo yacu. Icucu ukora gira subscribe wiyandikishe nawe umwe mu bagize uno muryango. We nawe warusanze wariyandikishije, nta kindi tugusaba, andika muri commentaire uti kaze mwabashitsi mwakoze Imana ibahezagire. Ohe kaze abashitsi nyene natwe duhe kaze. Dukore no mwanya rero reka ance ndawurekera Nini Ruru. Byafasha nta bindi. Cyahano bose narabise amazina kandi yagiye akomera. Muze kunyandikira muri commentaire muti Nini Ruru twamwakiriye. Hallelujah. Nawazotubwira ati yara narabonye ikaze bice bigena neza. Reka tume ikaze uno mwanya ni waca uyobora. Hanyuma je ndagaruka dusezerana ariko turacari kumwe hano. Karibu Nini Ruru. Turagushimira Yesu.
turagushimiye mwami Imana kubona umwanya mwiza utwemereye. Turagushimiye kubw'amaraso yawe adasanzwe. Turagushimiye kubw'ineza yawe Yesu. Urahambaye ku buzima bwacu tumwe mpinduka nkitwa umukunzi w'Imana ye n'imbabazi data wa twese nuko ubwiza bwose yambaye umuvumo wose n'ububi bwanje umvica tumwe mpinduka nkitwa umukunzi
anaweza kumwambia peke yako uwezi. Sitaweza uwepo wako Bwana uwe nami. Ombi langu Bwana wangu, peke yetu hatutaweza Satani kukwara umwanzi aneza ibibazo byinshi, ubupfubyi no kwiganyira, ubukene ndetse n'indwara, gupfushwa no kwigunga, abanzi bahagurutse umutima, mwami wanje Yesu uri
kwijambo ryawe Yesu rikankomeza umutima mwami wanje Yesu ingabikira hari kwijambo ryawe rikankomeza umutima mwami wanje Yesu ingabikira hari ijambo ryawe rikankomeza umutima mwami wanjye Yesu turagushimiye Yesu tugushimiye kubw'ijambo ryawe tugushimiye kubw'ijambo ryawe rikomeza uradukingira mana we aho abansi baturwanya aho abansi mwami banga kuturwanya ariko tubera amaso mwawe ijambo ryawe rikadukomeza umutima warakoze Yesu warakoze haleluya amen haleluya Amen. haleluya Amina. abaje guhimbaza Imana nanjye haleluya amina n'igitondo cyiza tuhawe ubuntu n'Imana haleluya amen ni itariki nsha Imana itwongeye haleluya amen haleluya abemeranya nanje abari kudukurikirana ndabinginze ngo duhimbazanye Imana haleluya Amen. ndabinginze ngo dutazire Imana kino gitondo haleluya amen dutazire Imana yacu yindi yaturinze kuva mu kwa mbere Nukuri. gushika ino tariki tukaba tugikomeye haleluya amen aho abandi banyuze bagapfa niho Imana yaducishije kugira ngo Hallelujah. tube haleluya amen amashi ndakeneye umuntu ashaka gutazira Imana umuntu yaje gutazira Imana kino gitondo sawa wewe songa mbele tu, fuata neno la Mungu alilosema kwako, usikate tamaa, kaza mwendo tu, ukaribu kufiki ahadi yako. Wewe songa mbele, wewe songa mbele wewe songa mbele, wewe songa mbele tu fuata neno la Mungu alilosema kwako usikate tamaa, usikate tamaa kaza mwendo tu, kaza mwendo tu, ukaribu kufiki ahadi yako. Wewe songa mbele, wewe songa mbele wewe songa mbele tu, fuata neno la Mungu alilosema kwako, usikate tamaa, usikate tamaa kaza mwendo tu, kaza mwendo tu ukaribu kufikia ahadi yako. Haijalishi mapito yako, haijalishi walilosema kwako, usiangalie historia yako ndugu, wewe songa mbele, songa mbele songa mbele tu, mema yako mbele, wewe songa mbele, wewe songa mbele wewe songa mbele, wewe songa mbele tu, fuata neno la Mungu alilosema kwako, usikate tamaa, usikate tamaa kaza mwendo tu, kaza mwendo tu ukaribu kufika, ukaribu kufikia ahadi yako. Sawa. ni jambo lipilo yeye asilo niwe
ni jambo lisilo yeye asiloliweza. Kwani ni jambo lipilo yeye asiloliweza. Kwani ni jambo lipilo yeye asiloliweza. Urashobora kwiyumvira ngo nta na kimwe Imana itokumvira. Twagendaniye Yesu we, ntiwigeze udutererana, ntiwigeze udutererana. Twagendaniye Yesu we, ntiwigeze udutererana. Twagendaniye Yesu we, ntiwigeze udutererana, ntiwigeze udutererana. Twagendaniye Yesu we, ntiwigeze udutererana, ntiwigeze udutererana. Namenye ko umubyeyi yakubyaye yagutererana, kandi n'inshuti ntizisiba kubikora, ariko Imana twizeye ntigitererana abayo. Mu makuba no mu byago ntidutererana, mu makuba no mu byago ntidutererana. Haleluya, amina. Namenye ko umubyeyi wabyaye yagutererana, kandi n'inshuti mfite ntizitinya kubikora, ariko Imana nizeye ntigitereranya abayo. Mu makuba no mu byago ntidutererana, mu makuba no mu byago ntidutererana. Twagendaniye Yesu we, ntiwigeze udutererana, ntiwigeze udutererana. Twagendaniye Yesu we, ntiwigeze udutererana, ntiwigeze udutererana. Twagendaniye Yesu we, ntiwigeze udutererana, ntiwigeze udutererana. Subije amaso inyuma, handi wapfuye hari mu mubabaro n'agahinda. Subije amaso inyuma, handi wapfuye hari mu mubabaro n'agahinda. Yarakwambitse arakugaburira, ntaco waburiye mu maboko yiwe. Waranyambitse warangaburiye, ntaco naburiye mu maboko. Bivuge warangaburiye, warangaburiye, waranyambitse, ntaco naburiye mu maboko. Bivuge kandi subiramo, warangaburiye, warangaburiye, waranyambitse, ntaco naburiye mu maboko. Hoya ubwire kandi warangaburiye, warangaburiye, uranyambika, waranyambitse, ntaco naburiye mu maboko. Yamuhaye amafaranga mubwire, warangaburiye, urabe byo kurya, uranyambika, n'amaraha
ntiwigeze udutererana muvyeyi we ntiwigeze udutererana data we shaka piano yonyene aha muvyeyi we ntiwigeze udutererana reka piano yonyene niyo nkene piano yonyene pianist twagi muvyeyi we kandi we aya pianiste kainyanyure subiramo kandi we ntiwigeze udutererana data we niwe tumufashe rero bukebuke muvyeyi we ntiwigeze udutererana haleluya Hallelujah. sawa pianiste nuko tubashimire mwebwe mwese mwakurikiranye kino kiganiro umwanya wacu wahariwe guhimbaza no gutazira ni hano turangirije ariko ibiganiro bindi biracabandanya twadushimiye mwebwe mwateramanye natwe dushimiye runo gwaruka twari kumwe umutumire wacu Nini Ruru tugushimire cyane Akoze. ayo mazina yapfuge yose je nafasha yonyine buryo wombaza yandi ni kwe nkubita hasi ntumbaze ntavyo nopfa nibutse Nini nahazwe Nibigira. niyo none Nini je nabaje Nini okay Rusi ibyo navyibutse bakoze cyane kwitaba ubutumire bwacu uyu munsi Murakoze. ku rundi ruhande dushimire Natia na Natuva bien tugushimira cyane nawe gusa je mono mengo uriko urasiga inzira amavuta hajye uri kuja hewe ndinganyene jewe mbona umenga uri kuragenda oya naho nzoja ndungaha naho nzoja igihe nabona Lulu Nini nibajije kubera ikimuzananye yoyo canibuka ko wavuze ko hari igihe uzodusezera ndibaza nti ico gihe si uyu munsi oya kubana zananye na Ruru we ni mwene wacu turakundana n'umuvandimwe niyo mpamvu aho mba ndi tuba turi kumwe niwagenda uraturamukiriza abiyuzobugiye ariko wibuke ko tuzogukumbura urakoze kunyirukana ndabashimiye oya nitukwirukanye niugombye kugenda kandi nyene ngo ntawe uhoraho yabaye yoyoyo ariko naca nzogaruka kubatumira nzobaha ka invitation kugira namwe muzohagere murabe aho ndi karibu urugendo rwiza nanawe urugendo rwiza nanawe murakoze cyane ariko nanje bwanje nzobakumbura kandi cyane inkungu zifashe nzosimanye mbarabe Patarasisi Hope Ministry TV imiryango iruguruye amasaha 24 ku 24 utobura umushitsi musangwa urisanze urugendo rwiza nanawe urugendo rwiza tuzogukumbura bayiwe bye thank you so much bye mwakoze kwana natwe akaryoshe nigahora mwitaba ariko kandi ndumva ko nana uko biri kose ariko aragenda ariko hano ni muhira tuvuga ngo nakagaruka agiye aze yibuke kugaruka mwakoze kwana natwe rero naho hagati naho ubutaha tuzosure duhure mu kindi kiganiro kizokurikira naho ubutaha bye Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.